Eka ndabaramutse n'abantu ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV bashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino, aho tubashikiriza amakuru avugwa muri politike, tukabashikiriza inkuru zivugwa mu mutekano, hari inkuru ziba zivugwa mu vy'ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi biba vyagiye biragarukwa ko wipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urafyonda kuri subscribe maze twaja turashirako inkuru ukaba mu bambere baronka notification ko dushizeko bishasha. Mwese rero ndabaramukije nanabaha ikaze. Ano makuru yacu ngira tubanze tuyatangurire kuri no nkuru ivugwa mu batwara iperereza mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe bavugwa mu mabi yatagira izina yo kunyuruza abantu ndetse no kwica abanyagihugu. Aba bantu baratinyitse gose mu ntara z'u Burundi, ariko iwabo ubuzima bw'umuntu ni ikintu gito cane. Bamwe baragerageza kwihisha kugira abanyagihugu ntibabamenye, ariko hari n'abandi usanga begerana n'abanyagihugu bikababera iyindi nzira ngo yo guperereza amakuru mu ntara baba bajejwe. Muri Fokode bakurikirana cane amakuru y'abajejwe iperereza mu ntara kubera aribo baza imbere mu bikorwa vyo kunyuruza abantu. Muri bo hakaba harimwo abatwandikiye bavuga ko duhora tubarenganya, bagira bati twebwe nta muntu duhagarika tudahawe itegeko rya DDI canke uwutwara iperereza mu gihugu hagati. Twebwe ntawe duhagarika tudahawe itegeko rya DDI uwutwara iperereza mu gihugu hagati. Iyo dufashe umuntu kenshi duca tumutanga i Bujumbura ku bamudutumye. I Bujumbura nibo bamenya ico bakoze uwo muntu. Ivyo kumwica kenshi bibera i Bujumbura, niho harya musanga umuntu twafashe adasubira gutorwa irengero. Ariko so kuvuga ko twese twera, hariho abafata umuntu kubera amatati afitaniye n'uwundi bakamwambika icaha co guhungabanya umutekano, bamubeshera bakagira ko bakamwica. Aya niyo mazina dufise y'abarongoye iperereza mu ntara muri kino gihe. Hari mu ntara ya Bubanza Ponsier Bigiruwuhiriwe nta mwaka arakwiza mu burongozi bw'iperereza mu ntara ya Bubanza, ariko ikiringo ciwe cabayemwo inyuruzwa ry'abantu benshi bahavuye baburwa irengero. Bubanza ikaba iri kwisonga mu ntara zinyuruza abantu bakaburwa irengero muri no misi. Imbere yo kuja Bubanza, Ponsier Bigiruwuhiriwe akaba yatwara iperereza aho mu ntara ya Muramvya. I Bujumbura Meri Elifaze Niyongabo akaba yarakoreye mu ntara nyinshi nka Kayanza, Mwaro, Muyinga n'ahandi. Aho aciye hose ahasiga amarira mu miryango kuva agenwe kurongora iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ibitigiri vy'abanyuruzwa vyaraduze cane, ni naho hantu hari benshi banyuruzwa bazira amatati asanzwe, ariko bakambikwa ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Zimwe mu nguvu za Elifaze Niyongabo ni ukubavuka mu Rutegama, avugwa ko yoba yishikira ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Muri Bujumbura Rirare harimwo Vena Miburo akaba amaze guca mu ntara nyinshi nka Ngozi, Cibitoke, Bubanza, Gitega na Cankuzo. Iminwe yiwe ikaba yuzuye amaraso y'inzirakarengane nyinshi yanyuruje ntizigera zisubira kuboneka. Umwanya munini w'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Vena Miburo yatwara iperereza mu ntara ya Ngozi. Ico gihe ibara ryaraguye. Vena Miburo yaramaze abantu kuva agiye kuritwara muri Bujumbura Rirare. Tukaba dufise amazina y'abanyurujwe uyu mwaka muri Bujumbura Rirare, cane mu Maramvya kugeza ubu batarasubira kuboneka. Hari intara ya Bururi itwagwa mu iperereza na Ahmed Nabili Sindayigaya akaba yaratwaye iperereza mu ntara ya Cibitoke igihe kitari gito. Kiringo ciwe carabayemwo ivyaha bikomeye: kunyuruza abantu bakaburwa irengero,
bene ibiziga vyinshi vyagiye biratorwa mu Rusizi, bimwe biboshwe. Mu ntara ya Cankuzo hari Renova Ntungicimpaye. Uyu ibinyamakuru n'amashirahamwe yigenga vyaramwihenzeko cane kuva mu ntango za 2024. Ntabwo ari we yatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke mu gihe hariko haranyirizwa abantu benshi cane cane muri komine Mabayi. Uwutwara iperereza mu Cibitoke yari Isidore Nyandwi. Renova Ntungicimpaye aramaze gukora mu ntara nka Bururi na Mwaro, aho yaciye hose bamuvuga neza. Mu ntara ya Cibitoke hari Felix Havyarimana. Felix Havyarimana aramaze gukorera mu ntara nka Muramvya, Bujumbura, Meri, Muyinga. Uyu aho aciye hose hama havugwa abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo. Aho mu Cibitoke Felix Havyarimana asubiriye Isidore Nyandwi yakoze ibara mu mezi aheze ya 2024. Igitega hari Vena Ndayishimiye. Imbere ya Gitega, Vena Ndayishimiye yakoreye mu Cankuzo mu mwaka uheze. Venansi akaba yaravuzwe mu inyuruzwa rya Haruna Mustafa, ariko abonye ko twabimenye yavuye amurekura. Avugwa ko ari incabwenge mu mabanga ajejwe kandi ko ari umwizigirwa wa Perezida Ndayishimiye. Akaba namucungiye General Bunyoni. Aracari mu bashasha mu bikorwa vy'iperereza, nta mabi aravugwamwo. Mu ntara ya Karusi hari Jove Cishahayo. Uyu yakoreye mu ntara nyinshi zirimwo Rutana, Makamba, Gitega, Ruyigi n'ahandi, kandi zose yazisizemwo amarira menshi cane. Ku gatwe kiwe hakaba hari benshi banyurujwe ntibasubira kuboneka, hari n'abandi benshi baborejwe igufa. Mu ntara ya Kayanza iramutswa n'umukozi w'iperereza Leonard Ngendakumana aramaze kuvugwa mu ihohoterwa rikomeye ry'inyankamugayo y'amatongo yitwa Inosa Barutwa nayo. Ihohoterwa ryatumye yitaba Imana. Leonard Ngendakumana nta yindi ntara tuzi amaze gukoreramwo. Kayanza yayibayemwo imyaka hafi 4. Umuzo wiwe ukaba waragabanije umurindi w'abafatwa bakaburwa irengero muri iyo ntara. Mu ntara ya Kirundo hari Penine Habimana. Imbere ya Kirundo Pene Habimana akaba yarakoreye mu ntara ya Rutana. Mu Rutana yakuwe yagirijwe ihohoterwa torture ry'umunyagihugu. Kuva agiye mu Kirundo yaravuzwe uyu mwaka mu inyuruzwa ry'umunywanyi wa Seneri muri komine Ntega, Jeremy Niyonkindi. Mu ntara ya Makamba hari Levine Tuyishemeze. Yaracari mushasha mu bari bashasha bazwi neza, akaba aramaze no kurongora iperereza mu ntara ya Muyinga na Ngozi. Muri Muramvya hari Nikese Mugande. Uyamaze amezi make mu buyobozi bw'iperereza muri iyo ntara, inyuma y'imyaka atantara bamushinze. Mu myaka ishize, mu myaka iheze Nikese Nikasi canke se Nikese akaba Nikese Mugande akaba yaravuzwe mu inyuruzwa ry'abantu cane cane iyavuka mu Cankuzo. Akaba rero yaravuzwe cane, akavugwa muri ivyo vy'ukunyuruza abantu bamwe bakaburwa irengero. Iyo Nikese Mugande yaravuzwe cane, akaba rero avugwa ko yoba yaragize uruhara mu kunyuruza abantu bakaburwa irengero mu ntara bamushinze. Mu myaka iheze akaba yaravuzwe mu inyuruzwa ry'abantu cane cane yavuka mu Cankuzo. Kuva aje Imuramvya akaba amaze kuvugwa mu inyuruzwa rya Edmond Ndayisenga, ariko twahavuye turonka amakuru avuga ko yamupfungiye mu gasho k'iperereza Imuramvya. Mu ntara ya Muyinga, muri Muyinga hakaba hari Wilson Nzisabira. Uyu yari amaze igihe atantara ajejwe. Mu myaka iheze yarigeze gutwara iperereza nko mu ntara za Bururi na Bubanza.
ari mu bakozi b'iperereza bazwi nabi cane mu bijanye no kunyuruza abantu bakaburwa irengero cane canke se mu gukubita abanyororo mw'iperereza. Dufise intahe nyinshi z'abantu bamuciye imbere yahohoteye bikomeye. Haraciye ukwezi agenywe i Muyinga, ariko no mu gihe kigufi nk'ico haramaze kuvugwa uwanyurujwe akaburwa irengero witwa Alexis Tuyishime, akaba yafatiwe muri Muruzo. I Mwaro hari Merowe Ntuzwenimana kuva kirongoye igipolisi mu ntara. Merowe Ntuzwenimana yamye azwi nk'umuntu ahohotera abanyagihugu. Imbere ya Mwaro, Merowe yatwara iperereza mu ntara ya Makamba. I Ngozi hakaba hari Godefroid Ntirampeba. Uyu nta vyinshi azwiko. Imbere yo kuja i Ngozi, Godefroid yatwara iperereza mu ntara ya Karusi. Godefroid yaragize uruhara mw'inyuruzwa ry'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ku itegeko ry'umudandaza adasanzwe Ngozi batazira Posheni. Imana yarakinze tubimenya kare, Sandra abona gukira. Naho ari we yakoreshejwe, Godefroid yarerekanye ubuntu mw'ifatwa rya Sandra. Mu Rumonge hari Regis Sibomana. Uyu ni mushasha mu barongoye iperereza mu ntara. Mu gihe gitamaze mu Rumonge haramaze kuvugwa inyuruzwa ry'umuntu uyu mwaka kugeza ubu atazwi irengero. Mu Rutana hari uwitwa Kamatari. Uyu ni mushasha mu vyo kurongora iperereza mu ntara, ariko yarakoreye iperereza mu gisagara ca Bujumbura imyaka myinshi. Kamatari akaba yarabaye mu bikorwa vyinshi vyo kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Ntidufise amazina yiwe akwiye, azwi cane kuri tazirano rya Kamatari. Mu Ruyigi hari Eliezeri Manirambona. Uyu yarakoreye mu ntara nyinshi, ari mu bakera bakoze amabi menshi, ari no mu basirikare bakoze ubwicanyi bwakorewe aba FNL i Muyinga muri 2006. Igihano yaciriwe ntiyagihejeje, akaba yaciye asohorwa impimba aja gukorera iperereza muri Rusama 2024. Eliezeri Manirambona yavuzwe mu inyuruzwa ry'abanywanyi babiri ba seneri muri komine Nyabitsinda. Abo banyurujwe bakaba arimwo Eliezeri Ndayisenga na Remeji Gahungu. Menshi muri aya mazina nayo abari barongoye iperereza mu ntara muri Ntwarante 2024. Birashoboka ko hoba hari abamaze guhindurirwa intara bakoreramwo. Uwomenya izina rya mushasha mu ntara yiwe yotwandikira muri Ndondeza akatumenyesha. Tubibutse kandi ko bano bose batwarwa na Colonel Domitien Niyonkuru arongoye iperereza mu gihugu hagati, uwo benshi bita DDI. Mu batwara iperereza mu ntara muri kino gihe harimwo umwe gusa tudafise ifoto. Iyo yitwa Wilson Nzisabira, atwara iperereza mu ntara ya Muyinga. Uronka ifoto yiyo nayo yidisangiza, n'uronka irindi zina rya Kamatari araridusangiza. Kuva dutanguye kuza turashira habona amazina n'amafoto y'abatwara iperereza mu ntara, turabona impinduka mu nyifato za bamwe. Hari amazina y'abari barigize rurangiranwa mu kunyuruza abantu barimwo nka Jove Cishahayo, Venamiburo, Eliezeri Manirambona n'abandi. Tubona ko akariro k'ubukozi bw'ikibi kagabanutse. Hari abandi basigaye bagerageza kunyegeza rwose ingene banyuruza muntu. Hari abo tubona ingendo nziza nka Lieve Tuyishemeze Makamba, bafata abantu bakaca babajana mu butungane badatevye. Umuntu adahinduka aboneka ko abandanya kunyuruza abantu nka kera ni Elifaze Niyongabo arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Ni vyiza ko bamenya ko bacunzwe n'abanyagihugu nk'uko nabo bacunze abanyagihugu. Abo rero ni bamwe mu barongoye iperereza mu ntara zitandukanye, ariko nawe urafise bayufise ubundi wowe uzi, waja muri commentaire maze ukatubwira izina ryiwe
canke se hari uwo tavuze imyitondoro yiwe neza ukaba wobidusangiza. Tuve kuri ivyo vy'abanyuruza abantu ndetse n'ibikorwa n'iperereza tugaruke ku inkuru y'umumenyeshamakuru wa radiyo Isanganiro yahagaritswe mu nyuma aza kurekurwa. Ni Kuwimana umumenyeshamakuru Gerard Nibigira radiyo Isanganiro rurangiranwa kuri radiyo Isanganiro yariko ararondera ibitoro vy'imodokari yiwe ariko akanarondera n'amakuru ku bijanye n'ubukene bw'igitoro Igitega umugwa mukuru wa politike. Iyo yahagaritswe n'igipolisi hafi isaha 6:30 kuri imwe mu masitasiyo yo muri ico gisagara, ariko abapolisi ntibamuhagaritse gusa kuko cana mu kubaguye ku itegeko binafashijwemwo na Jean Prime ndiho ku bwayo komiseri w'igipolisi muri komine Gitega. Gerard Nibigira yaciye ajanwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Gitega aho yamaze isaha apfungiwe. Umumenyeshamakuru yarekuwe hafi isaha 7:30 z'umuhingamo ku bw'igipolisi c'Igitega. Umumenyeshamakuru Nibigira yagirijwe gufata amasanamu n'amafoto y'abapolisi bariko baragerageza kugarukana umutekano muri iyo sitasiyo. Ku bwa Gerard Nibigira yari yamaze gutanga ibihumbi 30 acinjira mu gasho yo kugura ibuji, amafaranga yakwa buri wese yinjiye, ariko biboneka ko yoba ari giturire abantu bapfungwa bakwa. Amafaranga yiwe akaba yayasubijwe, ariko akababazwa nuko amatelefone yanje 2 aracabitswe kandi ari mu minwe y'urongoye igipolisi muri komine ya Gitega. Niko uyo menyeshamakuru ubwiwe yivugira. Ivyo bikorwa Gerard Nibigira abona ko ari iterabwoba biguma vyibonekeza mu gihugu. Kuwa 23 Rusama 23 Rusama guheze uwukorera ikimenyeshamakuru iwacu Igitega Jean Noel Manirakiza yarakubaguwe. Ibikoresho vyiwe vy'akazi navyo birafatwa na komiseri yajejwe igipolisi mu ntara ya Gitega Colonel de Police Evariste Habogorimana niwe yamufashe. Iminsi 10 nyuma yaho Pascal Ntakirutimana ajejwe igisata ca politike mu kimenyeshamakuru iwacu yarahatswe kunyuruzwa muri zone c'ibitoke mu gisagara ca Bujumbura. Nayo mu ntango y'iyindwi cicaro c'ikimenyeshamakuru iwacu caratewe amabuye. Indongozi z'u Burundi ntiziyamiriza ikintu na kimwe muri ivyo vyabaye. Ibi vyerekana ko abarundi ndetse n'abategetsi b'u Burundi babandanya kunyegeza ibibera mu gihugu kugira amakungu ntamenye ko ibintu vyayangaye, mbere bakanabona ko nubwo ubutegetsi bugomba kunyegeza ikibazo cy'igitoro batubandanya kukinyegeza kuko vyaramaze kuboneka ko ibibazo biri mu gihugu atari bikeya, ahubwo nibatorera inyishu ibibazo bihanze abarundi. Tugaruke mu Gitega hapfungiwe General Guillaume Bunyoni mw'ibohero. Bunyoni imyenda yiwe iherutse guturirwa mu ibohero kubera umugore wiwe yavuzwe ko yoba yarayijanye mu bapfumu, ariko nanone nawe akagira amakenga kanka kuyisigira abapolisi kuko biyumvira ko ishobora guca ijanwa mu bapfumu nyene. Nanone gutyo ya Senta niyo nkuru yasavye ko imyenda y'umugabo witurirwa vyabereye mu ibohero, ariko muri iryo bohero haravugwamwo inzara izura inzara, bamwe bavuga ko ishobora no guhitana bamwe mu banyororo. Kuva ku munsi wa mbere uheze abapfungwa 1728 bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega umugwa mukuru wa politike w'u Burundi ntibaronka imfungurwa cane cane ifu y'imyumbati n'ibigori. Ubwa rimwe mu masoko yegereye iryo bohero abakorwako cane ni abaturuka kure kandi bakaba biteze gufungura ku magarama 350 y'ubufu bw'ibigori canke bw'imyumbati bategekanirijwe kugira ngo bashobore kubaho. Imvo n'imwe ntibagira imiryango mu micungararo kugira ngo ishobore kubazanira ibipfungurwa. Ubu rero ntibarenza amagarama
350 y'ibiharage kuri buri mufungwa kandi buri munsi. Bakaba bavuga ko bisigaye bigoye kumara umunsi wose, bagasaba abagira neza kubagarukirako. Iryo bohero rya Gitega ryubatswe mu 1923 rikaba rigenewe kwakira abantu 400. Ibohero rikuru rya Gitega ubu rikaba riharurwamwo abapfungwa 1728, ibice 400 kw'ijana kubo ryari ritegekanijwe kwakira. N'akamaramaza rero ndakwibutsa ko iryo bohero ryaherutse no guturirwa, nubwo bamwe bavuga ko bavyegeka ku butegetsi ko ariryo ryaturiye iryo bohero mu ntumbero y'uko bipfuza ko abakoze kudeta muri 2015 batikiriramwo bose. Ico bikoze Imana yarakinze, nta n'umwe muri abo yapfiriye muri uwo mucanwa wadutse ugahitana abanyororo batari bake, ubutegetsi bukabigira akamizwe n'ingoma.